uno munsi re gusubira na Bidondo amahirwe wo bihana ya nangahe kwijana kwijana uvuga ati amahirwe no bihaye gusubira na Bidondo par exemple ni 1% 0%. Ali block ntabwo tuvuga Bidondo waramu block ya aramu block nawe yarambrotse blokiana Bidondo waramu block yarambrotse nanye ndamubloka nyene nili yatangiye ku block udi hagati yawe nawe navyo nibuka sasa sijue kama Bidondine ni wawe munyumvirize neza wanditse ati nguvu ya kiume kuna cheka yanditse ati nguvu ya kiume ndiyo hauna blow na maanisha pesa utishira muri entre parenthèses Bidondine wa ukweli anaongea. Twende sasa. Lakini twende sasa. Ariko ndakubwira ikintu. Banza dusigurire kwanza Biden nkano batata yo stati yawe warushatse mu Kirundi isigurike. Mu Kirundi nguvu ya kiume ndio hauna blow. Na maanisha entre parenthèses pesa. Kirundi ico nagomba kuvuga nguvu ya kiume ndio hauna na maanisha pesa. Manake nagomba kuvuga yuko inguvu z'abagabo izutagira. Inguvu y'umugabo mwese murabizi karamahera. Oya. None wabiyumviriye ibiki? Oya banza dusugire base mu Kirundi yo nani. Sivyo ndiko ndaguza nasiguye nabishitse kuvuga. Ariko ivyo vy'amahera ntubishiremo we sigura gusa mu Kirundi. None sinaziguye abo navuze uko. Akaje basi kame kuri Bidondo man. Nakumvise mu uyu mwanya kiretse mbanze kwiyumvira kandi. Urasikia? Mu uyu mwanya nakumvise nze kwiyumvira. Nkuburosa umwana ari ready. Ndumutama kadi ndeyo nyite. Yo kurosa igitama kiri ready. Ibisabiraje. Urosa igitama kiri okavuze ko okay. D'abord ni numutama kazi ariko reka ndagushira ushaka. Uhuye n'igitama kazi igitama kiri ready. Igitama. Kiri ready. Okay. Kugushira mu mago. Sinde siri ko doro nk'igitama. Ncobone? Choboneka man. Araho kidangi. Skota yaye. Oya. Budandaje. Mana yandi sindi kwisoko vraiment. Ibisoko. Ibitama ngaho usanga nyene ibitama. Biba vyara. Tamwegera ibibazo kuko ari bitama navyo bafise imiryango yabo. Hari abapfakaye man. Ariko rero ikibazo nta abapfakaye. Ngo bari ubujuju no bangiyemo kuko. Hari kintu novuga neza yuko abantu benshi batatahuye neza kumbura abantu batazi Igiswahili. Hari post yagaragaye menga ni stati yawe wishyuye Bidondo iri mu rurimi rw'Igiswahili. Ngo ngwiki? Ni bon. Naijua kwanza. Nana ndi Bidondine mara yasinzi uko bitari tu. Rero abafana nibo baguma baca banyataka babwira bitari byo ariko suko babiri kuko umugore n'umugabo bafise byinshi bapfa byo mu rugo kuko je na Bidondine turi abantu twaturanye ubwo dubanye imyaka 14 14 rero haba hari ikintu kinini cyane kiruta ico bobo bazi babona kabisa urumva neza yuko imyaka 14 mubana n'umuntu abari ubumunzi uko ameze nawe abakuzi by the way anavuga neza yuko muri iyo myaka 14 hari ivyo mwapfuye ariko bitabaye ngombwa ko mutandukana anavuga neza yuko birinze bigera ku iyo etape nuko ebana abari ibintu biteye ubwoba cyane kumbure harabace baza ati mbega mwapfuye iki nimba atari banga mwapfuye ibintu byo mu rugo nta mugore yikura mu rugo kandi narinze yikura mu rugo naba ari ibintu biteye isoni ku mugabo kuko haba hari ibintu bitaba bigenda neza mu rugo uno musuri baguhende ngo umugore yikuye mu nzu kazomva umugabo ngo umugore wanje yikuye mu nzu ngo ntamwirukanye savedire ahubwo babahuye n'ikibazo kuko umugore nze afata ibintu akikura mu nzu mutenze no kunashwana ahubwo biba byabaye ndanse utuma wumva abantu bakubwiye ati bashwanye bagwanye hamaragenda kuko hageze ku iyo level y'umuntu atora ibyo akagenda abari ibindi bintu nyene bibi
This one to everybody. And my name is Radio. Or this is Loy TV in the press. You know what it is. Yes, and Mr. Radio. I'm back again. Nagatsero. Hamuda kubwira byinshi muri entertainment. Hamuda kuzanira aba hitmaker. Kuri micro ya Loy TV. Ready easy gentlemen. Kora subscribe ngira ngo uzurabona professional interview. Uzurahabwa update news. Kuri kamera urikumana Airfedge Carf. Ni watuma image uyibona imeze neza cyane. Ni watuma sound uyumva imeze fresh isana. Ni muri kiganiro tubabwiza ukuri show cya kiganiro kigwa akajya keza ko kumenya amakuru y'abasitari ko kumenya amakuru y'ivyamamare ati mbega ivyamamare byacu ubibayeho gute. Yes, bakuzi ba Loy TV ndakubisa neza yuko my name is sewa wa promoter bose mu gihugu. Acha. Yes sir. Bakuzi ba Loy TV ni Jesse wa promoter bose mu gihugu. Ata papa na mwana kugira habeho umwana habanza kubaho se wabo. Wagwa. Oh yes, uno musi ndi kumwe na Bidondine. Ndi kumwe na Divine. Ushaka kumwitwa Divine cyangwa umwite Bidondine cyangwa umwite Bidondo? Kuko Bidondine yavuye muri Bidondo, you know. Kumwitwa Bidondo hakosa rini wo buragwamo. Sasa vipi sasa? Ni sawa. Uko fresh? Yego ndaho. Bidondine. Mwenye jina lake Bidondine nomela ni number 1 ndisumba zose. Ngo risumba zose ile ndirimbo ya nani? Risumba zose. Yeah. Bidondine ko naswaga lakini. Merci. So beautiful. Urakoze. Cyane mudilage none ko ibintu byagenze nabi. Ko so beautiful. Oya, utamenye. You're so beautiful. Urakoze. Umeze neza ariko? Ya ndameze bien. Twaherukana kera ariko novuga neza yuko uko ndakubonye buri gihe uba mushasha. Byakwe? Reka subiramo so beautiful. Ariko ntimubitahura ukundi iyo umuntu ari mwiza irifo ko tubivuga ku ruhande rwanje mbona ugumu ba mwiza fresh sana. Urakoze cyane. Mbere ko tutangura iganiro kwanza ndashaka ndamukiza abakunzi wa Loy TV mbere ko tuyaga ibindi byose. Okay, hello, murameze neza abakunzi ba Loy TV. Bidondine ndabaramukije ndabatayije aho muri hose. Okay. Ariko ndashaka unantahirize Bidondo by the way. Okay. Hi. Let's go. Nini unamaliza? Bakuzi wa Loy TV. Aho kantu kweri kuri Bidondo. Hi. Unamaliza? None hi iri kumuramutsa to. Bambwenda muramutsa. Abasa kantu kubwenge uri kwa Bidondo. Arafise ko ndamanda muramutsa abitse. Sasa twende. Let's go. Oya, na mpamvu vraiment. Let's go. Na mpamvu. Bidondo nasikia anakubania. Oya, na byo kumubanira. Samwambie kitu basi Bidondo. Usanda muramukije nawe. Niyuba. Ya. Kubahwe bangahe me? Umwe gusa. Nani? Wewe wenyene naramukije. Wewe naramukije. Kubahwe Bidondo wenyene? No, naramukije wewe gusa. Hama jewe? Nawe ni ubahwe nyene. Wagwa. So beautiful lakini man. Thank you. Sasa ndashaka kwanza mbwire gatoya. Novuga neza yuko ahantu ko turakora ikiganiro nahantu byasabye ko twideplace. By the way ndashaka umbwire gatoya uri kuraza mu barabara nta bantu babwiye ati it's so beautiful like this. Yeah. Kuba baribwiye nibisanzwe none nawe ntuwatarije singo watari na asanzwe. Bakuzi ba Loy TV ndashaka kwanza ubanza urabe fresh nturabe je by the way ndashaka ijisho ryawe rirabe hano kurande rwawe ndashaka wandike muri commentaire vraiment umwana ndo mama Div. Oh yarega umwana ndo mama umwana ndo mama rega umama arabo wabana umwana hiye. Okay, urakoze. Gusa by the way hari ikintu nkunda kuri wewe man. Ni giki? Then akanyinyi kawe tu. Ni bisanzwe tu. Tire twabakina no less. Oya? Oya bajya n'izindi level karabye. Akanyika bien man. Urakoze. Cheka basi baone. Nini? Bakuzi wale unasikia? Oya vraiment. Umezereza basi. Ndameze bien. Ndashaka ndubwire umunsi wagenze gute kuri Bidondo. Yo, uyu munsi wari mwiza vraiment kuko n'umunsi naraye ndositiro kuvana nakaza mu Kamenge ko nari maze nk'imikino
indwi zitatu ntasinzira ariko naratangaye kuba ejo nararositira nico kintu nishimira kuba uyu munsi ari ikintu ciza cyane wari umaze indwi zingahe zitatu mu Kamenge utaratora itiro ariko uno munsi naho watoye itiro bisigura sinzi nanje gusa Imana nabishimye gwana n'umusara endositira weye vraiment yakwari rero bisigura yuko igihe mu misi maze mu Kamenge sinari bwatora itiro sasa ndashaka rumbwire ni kihe kintu cyatumye utora itiro no munsi nanje sindakizi vraiment gusa Imana no munsi yamfashije natora itiro kandi nabyishimiye niyo kubera message nta message ntayo gusa niyo mpamvu vuze ati umunsi biboneka ko ari umunsi mwiza kuri jewe Echo kirundi kirakaze man atari mu philosophy nushobora gutora ibintu ivyo ariko reka by the way dushimira Imana yatumye utora itiro sivyo none wagwana Bidondine #1 sasa tukiri ngaho nyene bakozi ba Light TV novuga neza yuko uno munsi guhera uno mwanya turi kumwe novuga neza yuko Bidondo na Bidondine ntibari kumwe by the way nk'abantu twamenye nkuko natondobwa ati Bidondine ryavuye muri Bidondo is it true ariko uno munsi ntibari kumwe by the way ndashaka tumenye mbega byagenze gute mbega byavuye kuki mbega uno munsi Bidondine ari hehe ari wabo mu Kamenge asanzwe ari n'umunyakamenge by the way meze neza ari ndo umunyakamenge abantu bose abizi je ndivurira mu Kamenge uno munsi ni uri kumwe na Bidondo hari abantu uno munsi bibaza yuko ari base novuga neza yuko bamwe bavuga biri abandi bakavuga ibi bamwe ravuga yuko ari base muri ko murakina kugira ngo upushinge Bidondo harabibaza yuko Bidondo yo bafise nk'indirimbo ashaka gusora muri iyi minsi iri imbere bakavuga ati reka dutegure iyi base kugira ngo indirimbo mwicira inzira by the way hari abantu benshi bavuga guco hari abandi bimvira neza yuko biri really ari ukuri abandi bakabitwara muri iyo nzira mbega vy'ukuri ndashaka utubwire nka Bidondine #1 right now we na Bidondo muri kumwe canke ne muri kumwe mu bisanzwe abantu benshi niko bariko baravyiyumvira kandi ndazi abantu niko mwabaye umuntu ari mu bibazo bo baharura kumengani ambiance umuntu abarimo kubw'ivyo rero sino bihagarara ko cane abantu waba mwiza baravuga ubaye mubi bakavuga ariko byose Imana yonyene yibiza ukuri kubw'ivyo rero jewe nariyakiriye kuba tutari kumwe byo mu rugo abantu bubatse ngira baratahurana ibintu bigoye biragoye mugabo nta kintu bivuga ko cane kirekire kuko abantu bamaze kuvyarana n'ibintu bigoye cyane kugira uvuge byinshi ivyo mu rugo uvuze ko mwatandukanye urumva neza yuko amaze kugira yuko batandukanye ariko no munsi turazi neza yuko iyo abantu bakundana barakoze marriage nibaze ko we na Bidondo mwakoze marriage abantu bakunzi banyu ni nimwe mu makouple novuga neza yuko ikunzwe cyane mu gihugu cy'u Burundi ndabesha cyangwa se mbesha ntubesha nimwe muri couple novuga neza yuko ya trended cyane bivanye n'amazina agize iryo couple bivanye n'urukundo rwaranze iyo couple novuga neza yuko rero mwarakoze marriage kandi abantu bakoze mariage kugira batandukane ni ibintu biba bigoye ni ibintu bitaba byoroshe na gatoya mbega uno munsi mwarakoze divorce na Bidondo nibyoroshe vraiment ibiki bitoroshe nyene nivyo nshaka ko tuvuga right now ibiki bitoroshe sasa guta ibintu bya divorce si ibintu rega bapfa gutora hasi ni uba kuzobibona ni byoroshe urashobora kugenda no kunayishaka aho bakayikwima ni byoroshe vraiment mbega by the baskurande gwawe warushaka divorce je cyangwa ibahereza ubunyene bakuzi ba Light TV nabwiye ko ndi sawa promoter bose mu gihugu by the way cyane ba divorce ubunyene we mbarira gusa divorce urayikeneye right now oya vraiment je no kenena tunzanira ikaramu nshaka nzanira ikaramu mwe nshaka vraiment nshaka na divorce ushaka oya sasa nasiye mwe nababwira sawa usi muchezo kwe no sio mchezo sasa gute leo utandukana n'umuntu wewe uragiye nawe then muri no mwanya uri wait gatoya urabizi yuko umugabo ari we yubaka niwe yubaka sevi kandi ni nawe abomora urugo rwiwe ariko abagore nibo bambere barondera divorce oya je kubganje rero suko biri nyambara abandi bagore kuba ari we yagubatse kugira tubane sije nabishatse niwe yabishatse sigure ko nawe ni yabishaka niyo divorce iratangwa pana jewe oya we nyene Bidondo ni yabishaka izoba muga pana izobaho
Okay, by the way, nkuno mwanya urabizi neza yuko divorce barabaza. Umugabo aramubaza mbega iyi divorce urayemera n'umugore. Okay, Bidondo yayemeye. Wewe woyemera cyangwa uyihakana? Ni aho mpamvu navuze ko hoyaka umugabo. Nakubwiye muri uwo mwanya muri imbere y'ubutungane. Bidondo yayisavye bayimwemereye. Barakubajije rero nk'umugore kugira ngo bayisinye. None mbega muri uwo mwanya Bidondine divorce woyemera kuvana na Bidondo, yes or no? No yankiriki kandi umugabo ari we yubaka. Sinshaka kunyishura uko. Nenda kwishire gute abo? Shaka kumbwira ati umugabo niwe yubaka kandi asabye na divorce seke ni wabo mu yuru. No. None so uko. Reka ndabwire par exemple. Je ndafise abantu umugabo yashatse divorce umugore yayimwimye kandi byaranse. No kuvuga umugore hagize umwe yanka muri divorce ntiba. Mugiye nk'ubwo yoyemera akayisaba. Just no vyanga kuko nawe yabishatse. Okay, mikaramu rero ndabereye. Wewe ude divorce. Okay. Bidondo kuyapa ni wapatie divorce. Byorangira nagutwitse n'umufineko. Mie nikomesha. Mie. Ya barayaje bakwikije igiswahili yaravyishe. Sasa uno mwanya then Bidondine. Yeah. Uri mu Kamenge you know. Yes, niko Kamenge kwe. Ashaka kumbwire ubuzima bwawe muri uno mwanya bifashe gute? Yo, jewe nyukuri nyende ko ndirire bugari bwo muhira. Ya ndatuje nyene razi ko igito gitabwa iwabo. Nditurije tumuhira. Ariko iyo umuntu ageze kuri ku rwego rwo kwahukana nuko ibintu biba byatanguye mbere. Mbega watangiye kutwana Bidondo ryari kugira ngo ufate umwanzuro kuvuga ati abana ubu kabisa ndagiye muhira tu. Jewe nukuri ibintu byo gushwana nyene. Ndavyibuka vraiment. Ariko byamaze igihe kinini cyangwa n'ibintu byabaye umunsi umwe gaca wivumbura mina henda nini. Oya nta mugore yikura mu rugo kandi naharinze yikura mu rugo naba ari ibintu biteye isoni ku mugabo kuko haba hari ibintu bitaba bigenda neza mu rugo. Ya uno musuri baguhende ngo umugore yikuye mu nzu bazumva umugabo ngo umugore wanje yikuye mu nzu ngo ntamwirukanye. Ça veut dire ahubwo bahuye n'ikibazo kuko umugore nze afata ibintu akikura mu nzu mutenze no kunashwana ahubwo biba byabaye ndanse. Utuma wumva abantu bakubwiye ati bashwanye bagwanye hamaragenda kuko hageze ku iyo level y'umuntu atora ivyo akagenda abari bindi bintu nyene bibi cyane. Yeah. Mbega feedback zimeze gute hagati yawe na Bidondo? Reka duhere kwanza kubafana imbere ko tujya kuri feedback ya Bidondo. Ndabizi neza ko hari ama message mwandikira na inbox. Mbega feedback ku bakunzi banyu ku bantu bakunze couple yanyu. Ndavuga ku bantu bakwandikira bagutelefona feedback imeze gute bitandukana rya Bidondo? Jewe mu bisanzwe mu uyu mwanya nyene ndi mu bibazo nyene by'abafanzi abafana biwe ababanyi umuryango umwe wese arantelefona mvuze nk'amapere zirenga kuko abantu babonye post yiwe yaragiye arapostinga ifoto yashiraho n'amanimero yanje nararondewe n'abantu bo muri Amerika bo muri Canada abantu bo muri Congo abo muri Saudiya abantu b'Igitega abafana biwe n'abafana nyene badukunda ni benshi vraiment bagira bangora babantuka bambwira bampanura nyene nawe ucuvitahura nyene mpura n'abantu benshi mugabo byose Imana ndazizo bikora bizorangira bizohera namvura idahita. Ubuze neza yuko feedback ibimeze nabi ku bafana ba Bidondo abafana ba couple yanyu feedback wigeze kuronka kwitandukana ryawe na Bidondo ikakubabaza yari yavuga gute? Yambabaje nuko abafana biwe bariko bakurikiza amajambo yanyanditse ko kujya Facebook kuri page yiwe bavuga yuko ndi Bidondine mara yasinzi uko bitari tu. Rero abafana nibo baguma baca banyataka babwira bitari byo ariko suko babiri kuko umugore n'umugabo bafise byinshi bapfa byo mu rugo kuko je na Bidondine turi abantu twaturanye ubwo dubanye imyaka 14 rero haba hari ikintu kinini cyane kiruta icyo bobo bazi babona kabisa. Urumva neza yuko imyaka 14 mubana n'umuntu abari ubumuzi kwameze nawe abakuzi by the way. Navuga neza yuko muri iyo myaka 14 hari ivyo mwapfuye ariko bitabaye ngombwa ko mutandukana. Navuga neza yuko birinze bigera ku iyo etape nuko ebana abari ibintu biteye ubwoba cyane. Kumbure harabace baza ati mbega mwapfuye iki nimba atari banga mwapfuye. Ibintu byo mu rugo biragoye vraiment abantu bubatse nkanje barantahura. By the way uno musire gusubira na Bidondo
amahirwe wo bihana ya nangahe kwijana kwijana uvuga ati amahirwe no bihaye gusubira na Bidondo par exemple ni 1% 0%. No comment. Oya amahirwe angana gute? No comment. Bega kurande gwa shaka gusubira na Bidondo. No comment. Kurande gwa shaka gusubira na Bidondo. No comment. Cyangwa uzigubira muhira tu. No, stop. Kweri kuguma batije bintu. Basi gato ikibazo kuba ku mugabo no kwibera muhira by the wumva hari bihe bitese. No, byose Bizo ndwi 3 maze muhira wumva umunyenga gute? Yo nta munyenga numva kuko narabuze nitiro. Sinabikubwiye ko maze ndwi 3 naraye. Wabuze itiro kubera Bidondo. None umaze kuba mama wo urugo. Mama w'abana. Deja hari ibintu bimwe ba. Ntabaje Saudi bakamara imyaka 10 na bafise abana basize nga. Babe bari ngaho mu bwiza nawe uri mu Kamenge. Si fresh. Urumva abari decision. Jere n'ibintu ntaba nafate decision n'ibintu byabaye bube. Ya. Mpamvu bica bingora kwiyakira. So hava wiyahura rero. Ya, yerevu nanzo wanarozwe. Kwiyahura nikindi nagasema ko si bintu. Kandi ntibinakaga. Bidondine. Wa ukweli. Akajambo asikame kuri Bidondo man. Nako mfise mu mwanya kiretse mbanze kwiyumvira kandi. Urasikia? Mu mwanya nako mfise nze kwiyumvira. Mu mwanya ntaje bafise reka basi ndabivuga uko abivuze. Basi ngenda bisigure. Avuze ati mu mwanya naje mbafise yobwira Bidondo kiretse arinze kugiyumvira sikuvuze. Yes. Subiremo. Avuze ati mu mwanya nta jambo afise yobwira Bidondo kiretse arinze kugirane kwiyumvira. Bisigura ndi kubera nk'ubu rose umwana ari ready byo shabigenda gute? No. Kutari muhira. Ndakubaze nk'umutamakazi nka jewe ninde yonyiteka. Nta muntu urabona yatwaye umukeca afise iminkanyari ni nani? Mugapara nga mu Burundi. Ukora minkanyari we. Abo bandi abakecuru bavuga yuko baba bafite amafaranga. Uracafise imishatsi igoroye. Nta mafaranga mfise yo guha umujene. Ça veut dire que byo wowe umwumva ku bandi siko biri wanje. Je nta muntu yonyiteka. Nk'uburose umwana ari ready. Ndumutamakazi ndo yonyiteka. No kurose igitama kiri ready. Ibisabira je. Urose igitama kiri okavuze ko okay d'abord ni n'umutamakazi ariko reka ndagushiraho ushaka uhuye n'igitamakazi igitama kiri igitama kiri ready. Okay kugushira mu mago sinde siri ko doro nk'igitama ncobone coboneka man araho kindangiye skota yaye oya budandaje mana yandi sindi kwisoko vraiment kwisoko ibitama ngaho usanga nyene ibitama biba vyara tamwegera ibibazo kuko ari bitama navyo bafise imiryango yabo hari abapfakaye man ariko rero ikibazo nta abapfakaye ngo bari ubujuju no bangiyemo kuko hari ikintu novuga neza yuko abantu benshi batatahuye neza kumbura abantu batazi Igiswahili. Hari post yagaragaye umenga ni stati yawe wishyuye Bidondo iri mu rurimi rw'Igiswahili ngo ngwiki ni bon naijua kwanza nana stati yawe kama ni stati zanje postinga toujours kandi nkaba ndabwa stati n'abantu amajera 320. Yo ni stati bakuzi ba TV reka tuyirabe ndayifise ya WhatsApp yo utubesha nkande. Navuga ko ni stati novuga yazungurutse cyane yateje abantu ibibazo bavuga ati mbega ibi ntibituganye mbega bashandayikura ega mana yanje cyo tuyangariye ndayihiga tu yihige vraiment je ntabwo ndayirondera postinga byinshi niyo mpamvu byongora kumenya yiwe aho ba TV reka ndayirondere sasa mu kwenye stati benga ndayibone postinga byinshi kugira shoke menya shadohanga connection kombaya
Bidondo. Postinga ni nyinshi kandi simba ngomba kuvuga umuntu sakora reka ndayirabe tu impamvu rero ushobora kwiyumvira ko bari reka ndayirabe tu reka ndayihige ndazi ndayibona tu yewe idusigure rega abantu hari abantu batazi igiswahili usanga byarabacanze ukuntu avuga ati ibi sawa umuchezo sikona shida Okay, none raba je umbwira abanda amakuru mfise ngo ejo mwari kumwe na Bidondo Samweye twebwe yego oya vraiment naho duhuri oya uheruka kuvugana na Bidondo ryari basi kuri phone je na Bidondo ari bloqué vraiment sinakubesha ari bloqué ntabwo tuvuga Bidondo waramublock ya naramublock nawe yarambrotse bloquéana Bidondo waramublock yaramblock nanye ndamubloka nyene nini yatangiye kublock udi hagati yawe nawe navyo nibuka sasa sijue kama Bidondine ni wawe munyumvirize neza wanditse ati nguvu ya kiume kuna cheka yanditse ati nguvu ya kiume ndiyo hauna blow na maanisha pesa uchishira muri entre parenthèses Bidondine wa ukweli anaongea. Twende sasa. Lakini twende sasa. Ariko ndakubwira ikintu. Banzu dusigurire kwanza Biden nkano batata yo stati yawe warushatse mu Kirundi isigurike. Mu Kirundi nguvu ya kiume ndio hauna blow na maanisha entre parenthèses pesa. Mu Kirundi ico nagomba kuvuga navuze ati amahera ni utafise muhungu shase kuvuga yuko ari amahera. So wowe mwebwe ivyo bintu mwebwe muko muri yumvira sinande bibwiye Bidondo wavuze je shaka kwanza banza usigurire iyi nguvu ya kiume ndio hauna anamaanisha pesa manake nagomba kuvuga yuko inguvu z'abagabo izutagira inguvu y'umugabo mwese murabizi karamahera oya none wabiyumviriye ibiki oya banza dusugire base mu Kirundi yo nani sivyo ndiko ndagusa nasiguye nabishisa kuvuga ariko ivyo vy'amahera ntubishiremo we sigura gusa mu Kirundi none sinasiguye abo navuze ko nguvu ya kiume ndio hauna blow manake changia banzugezaho nyene sigura mu Kirundi I say zikurukura ncanga let's go ndiko mvuga okay pesa basikuremo baraza kuyumva pesa rega gice nagomba gushika ko nico nyene ugomba kunziba oya pesa baraza kuyumva we gusa sigura bijya gusa oya reka okay mwavyumvise ni pesa muraza kuvyimba ko ari amahera let's go ego na mahera na mahera mu Kirundi rero ijya bisigura iki byabanditse pesa ndio biya vya mbere yani nimesema hivi nguvu ya kiume hauna mu Kirundi ako kantu nyene na maanisha pesa ndio hana okay let's go rero navuze to inguvu z'abagabo zitagira indatazigira uyo muhungu nayiko ndandikira indatazigira bakuzi babati ndatagira inguvu z'umugabo s'il vous plaît abo ni post muri Buja Flavor ni post ukabuze kudafisa inguvu z'umugabo ndiko ndavuga yari post sinavuze umuntu gusa ari kurabwira abagabo badafisa inguvu z'abagabo sasa inguvu z'abagabo rigi inguvu z'abagabo by the way kono mvuri kura kivuga ko cyane ni giki oya ahubwo wewe ni uri mwarimu niwe waduhaye isomo no je ndashobora abo ndashobora kwandika post nisunze uko je reka sinabwira cyangwa tuko turavugana none jaka ahantu nayibonye muri group iraho numva bavuga ngo none Bidondo kweri ngo yahora yiyemera ngo ebana ngo hakuna kitu vraiment no suko ngo nta nguvu suko niyo mpamvu nenda bikubagije kubera ahantu nayibonye muri group bari kubavuga kwa bafashe just yawe bayirungika muri group iraho bacavuga ati none Bidondo kweri ngo yahora yiyemera ngo nta nguvu agira nenda kubwire dive wibagiye yuko
abantu bavuga ibyo bishakiye mugabo urumva ko hari abatawe yuko nyene Bidondo ari faible di faible anje di faible ibintu vraiment muze muragira indero muragira indero rega hari abatawe ko Bidondo ari faible oya ari muze murareka indero nke ne Bidondo ari faible uri normal ivyo nini bikurambaza byavuye kwijya stati yawe wanditse wavuze yuko ibyo muge mwiyumvira ko Bidondo ata buntu bw'ubugabo afise je navuze amahera you know amahera ariko amahera wayashize entre parenthèse hagati okay mbabarira basi ushaka kumbabarira nanje ndi faible canke nawe urimwe mwibo baye nayo nandikiye wari babadi abo je mu mastati yabayiti niko nako kan naravye n'abantu amajana 3 na kuri stade none abantu bose amakomante none kubera iki mushobora kwimvira direct ibyo bintu basi feedback mwega abantu mukunda gapfa vraiment kandi murabana byo mvuze urazi ko babikubwiye inbox ahubwo ati bega Bidondo hakuna nguvu kweli iko nazo tera nyingi tu nyingi iki nyinshi iki izo nguvu wowe uri kurambaza iki izo nguvu uri iki izo nguvu uri wowe urambaza nguvu zani stop Bidondo yakwiye umusada ugira inguvu ziboneke gusa je kintu cyanangaje ntazi Igiswahili niyo mpamvu atahu ivyo oya kubera utahura neza Igiswahili ico nagomba kuvuga ni wari kubihagarara ko cyane erega igituma ndabikubaje nuko nabibonye muri groupe ari byo byari ko biravugwa ko si groupe gusa nabonye ba promoter byose bari bidandia sana ariko suko ariko mukunda gapfa ati Bidondo kweli hakuna nguvu hari nabibajije neza yuko ari byo byatumye mutandukana na Bidondo kubera ko yo badafise nguvu za hari ahantu gasanga navuze hagarika ibyo bintu kandi zimye ibyo birofu zimye ibyo biro umbaza bitagira babifasha Bidondine pechesi baje Nipechesi bakuzi wa TV urumva neza yuko harabiyumvira ibindi ati mbega Bidondo ntago vuyo bafise suko nagomba kuvuga sasa babwire niyo mpamvu ari gashaka kubabwira niyo mpamvu nabagiye okay nababwiye nabo abantu ndazi ko mukunda akabi suko nagomba kubivuga no bivana n'ukuna nibyo nagomba gushikako kuko umwe wese yafise washaka gushika ku kirere telefone ni yanje niko na draw ya kuandika bye nataka ariko si wagi niko nalonga mtu simlengi mtu mbani nyene statini yanje nyene mbafite impamvu ndavyanditse mugani simba ndiko mvuga bi kubera ikishobora kumuvuga waye sasa mbega ijya message ijya stati yawe wayandishiye nde kuko wayanditse inyuma y'itandukana ryawe na Bidondo wayandike nde ijya stati Nina stati yatembereye ifatanye n'ijya screenshot ya Bidondo kwa kujya kunya kwanditse kwizina ngo ari miteri anyway nani nizina ryawe yararihinduye yanditse ngo ari miteri bakuzi wa TV ubu Bidondo muri telefone muri Bidondine muri telefone ya Bidondo yitwa azitanu na limiteri ari miteri ibi bitu none bishika umuntu bakamuruha basha nicoka ndo mana wamenye save uvire gusabira babaje ndashaka kuvuga mu Kirundi no birababaje nawe uravyumva umuntu nyene nka jewe nyene nka wife akanyindika urumva kaka ibintu biteye isoni uri imwe y'indagiraho nyene ngo tumandira nuko urutwe runini azitanu na limiteri ubu niryo zina rishasha ya Bidondine gute none nakundi nariyakiri sasa bakuzi wa TV ndashaka utubwire kwanza uno musi umeze gute kuri ubuzima bwiwe uno musi ubuzima bwa uno musi mukamenge Shauriza Bidondo yagwanditse ko ari miteri my wife yahindutse ari miteri amaze kubona ijya screenshot ya Bidondo wavyakiriye gute nariyakiriye tu none ngire gute gasha ko waswe baranyase nyere birangira niyakiriye nyene tu nawe waciye umwandika ko gute ku nimero yiwe
je nimero yiwe ntabwigera na inimero yiwe nayanditse ko tugihura ubwa mbere nkimwemera ko dukundana haciye imyaka 14 sindigera ndi mpindura izina kubera kiwe yahinduye akakwandika ko a bisigura ko biwe vyamaze kugaha byaragashe byaragashe abantu bakora kijya screenshot inbox bari bangana gute bari benshi cyane hariho abambwira ati mpore abandi banyatsaka abandi benshi nyene nagenda ronka nyene banteramisha bankura stress yuko tunda nabashimira hama bantutse namwe ni mwubaho vraiment haravuga kuri ku mugabo by the way no munsi umugabo iki bivanye na profile yawe iri kuri WhatsApp kuko kuri yo arimeteri hari ku ifoto y'uwundi mu big man ujye profile yariko bi asanzwe amuzi umuntu wo mu muryango ari hanze ntabwo ari nibyo abo peut-être kuko James nari maze mu Kamenge n'umuntu yarabizi ko ndi mu Kamenge yashatse guprofita muri desordre nyene arapostinga gira nyitange nyene abantu ko babona ati Bidondine akavuga ukuri Bidondo yokuna n'ikibazo so yabaye bunyitange cyashaka guprofita gusa nanjye nace ndamwereka ko ivyo yiyumvira atari ivyo nijya profile narayifuse ndayifuse mu nyuma hari abantu bari approach nyene bo mu muryango badutahuye baramubwira ati wewe uko uri kurabivuga suko biri nawe ngira mwarabibonye byo yapostiza byose yarafuse ubu waje kuri page ya Bidondo ntabiri ko vyantutse byose bisigura ko ejo uzotaha kwa Bidondo ni sawa nanavuze ko mwitahuye wovuze ko witahuye nawe yitahuye ivyo mwatukanye mwarabifuse bisigura ko ejo uzotaha kwa Bidondo sindiyo ego nyine shaka gutaha dive darusha kuvuga ushaka gutaha ushaka gutaha Gese mwasi Bidondo ndumubwira iki tumusalimie telefone wewe nimero tena dufise hako wavuze ko wamublock ça c'est vrai yes nawe yarakublock ne muzohuzwa nande tuzohurira hamwe twahurira mu Sandrago bwa mbere mwahuriye kuri beach ndibaza musho muri eglise no mu mizirima kwereka muri eglise ni isoko cyane twahuriye n'ahantu nyene muri kariti yari karagenda kwa kuboro yidunda nyene ebana ika nanuka kama sharbalo uzi yuko nari ndabizi ko ari no muri ribi oya yatamwa nka sharbalo ntabwo nari ndabizi ko ari no muri ribi yatamwa nka sharbalo urazwi yatambuka ndamuzi ko ndibuka ko bwana ko ruko yatambuka ko n'indirimbo za Bidondo za kera nimbo zizi yatambuka nka sharbalo mu ndirimbo yatambuka nkawe nka sharbalo abwo yaranareheza wamenga n'umuvuta ba ntivyari binamubereye na gato yawomenga nanuko vyari binamubereye wowe wamenga mwenga umuntu nyene kikivaye Bidondo menga nikivaye mwimaze ya ndirimbo za kera nanuko vyari binimubereye gusa ubu nyenda ndabona umwesa sasa umunsi wa mbere umubona ariko atambuka nka sharbalo ika nabwo ariko yatambuka nk'uko umunsi wa mbere umubona ariko atambuka nka sharbalo ntabwo yatambuka nka sharbalo yaramusumba jewe nari umuntu nyene namuhamagaje ndamurihamara akore concert umunsi bwa mbere ndamubona wari manager the big man manager wewe niwo munsi wa mbere namubonye kuko nguratesa wewe urumva yuko bahujwe wagira umukubite mw'ibiceri yarayatoye kuko yaradukoreye na concert je na mwene wabo na papa twe dufise akabari karazo cyane kitwa Second Live niho rero yacambwira ati mwana dukorera iki ari nka jewe nyene mpagararikiye nyene iyo ba dukora iki kugira tuinvertire pesa turonka amahera menshi ndavuga ati kugira turonka amahera menshi il faut ko tuhamagaza abaririmbyi bakore ibirori bari benshi nabwo yariwe gusa hari Lolilo twaramuhamagaje J Fire hari bita champagne cyo bamwita Faridi Burundi hari kera cyane uko bari benshi twagenye turakorana nabo nyine
mu nyuma nyene birashika jya nawe nyeta mu rugwamwo bavyita ku rugwamwo nta nuko twanaruguyemo d'abord kuko mu bantu wa mbere nanka yari sinzi ngene byagiye byagenze tugira umukunde none by the way nari mfise umugenzi niwe yari umufana wiwe nyine biba ngombwa yuko amushikiza iyo message hama ndavuga ati nta rukundo rw'abaririmbye kandi nyene urabona ko birangiye nyene. By the way uno musi Bidondine uri mu bantu bemeze ko atarukundo rw'abaririmbye. Oya sinabivuga uko kuko abaririmbye barakunda. Umuririmbye wari bivuze ko atarukundo rw'abaririmbye. Barakunda sinabivuga ngo nibakunda kuko umuririmbye akunze abakunze. Atagukunze naho urumva kana nyene ukihasuma. Novuga neza yuko hari abantu inshuti zanyu za hafi ndavuga Loriro na Loriane. Mbega uno musi Loriro na Loriane impanuro babaha gutandukana kwawe na Bidondo bimeze gute ko ugiye kuraba Bidondo ni inshuti cyane ya Loriro cyane ni inshuti cyane ya Loriane. Mbega feedback kuri Loriro na Loriane ku gutandukana kwanyu mugihe tubona ko nabo ari abantu bikomeje mu rukundo. Loriro nk'umu abofre wanje ko mu bisanzwe ndamwubaha ndamuta bofre anje akanyita bofre afitemwo uruhara runini cyane ko gutandukana kumba hafi kuba byaragenze nuko nahari ntabwo yishimye kuko ibi byose byagiye kuba yari yagiye muri Kongo gukora concert bwa yarashitse nubu niwo muntu wa mbere ama stress uba telefona nibitugani nibikifanya hivi subira muhira wewe nubu yokumva naho magazi usheza kuntora ku nguvu ariko niwe muntu wa mbere atanavyishimiye na gati kandi niwe n'umuntu wa mbere kwanza ndibaza ubube na Bidondo ndibaza ko aragihurizako nukuvuga uno mwanya migenjanye ya Loriro na Bidondo ntabwo imeze neza kubwira ati jewe kuba nakubona na Bidondine ebana naho ngira uco bitumva nyene kabisa. Mbere ko turagize ikiganiro ndashaka ugira ikintu ubwiye abakwiyumviriye ko nabi kumbure batahuye bimwe mu byo wapostinze kutariko abayumviriye ko kumbura amakosa yo bari gwawe kugira ngo uve muhira then akajambo kanambwira turangize ikiganiro uko nobwira abafanzi ba Bidondo kuko abafanzi batahura kutariko barashobora kubona ibintu byo mu rugo biragoye cyambere na mbere byo mu rugo biragoye urashobora kubona ngo uyu ni wafise rezo ubundi ngo ni wafise amakosa ariko ugiye kuvyumviriza neza ugatahura ikosa riri kandi kinobwira abafana nuko bomenya yuko ibintu by'urugo biragoye abantu bubatse barantahura barabizi jewe nta kibi no mukorera Bidondo nikibaho kuko ndi mama w'abana rero twege twadufise ikintu Imana yaduhaye umutima wo kutafatana nabi ariko mwega abagabo ishavurira batwara nabi mugahuruduka so kubw'ivyo jewe nta byishino bivuga ko kuko turabizi ko atawukundwa na bose ntakundwa na bose kandi naho wogira neza abantu baravuga naho kora ibibi abantu baravuga so Imana yonyene yibuze ukuri ncoke nje no babwira ati batuze nta mvura idahita. Ikibazo cya nyuma hagati yawe na Bidondo gutandukana kwanyu ni ndafise amakosa sinomenya ufise amakosa ko yarashobora kwivugira yuko atakosa afise navuze ndiko ndabaza nkawe ku ruhande rwawe by the way ko ukutagira amakosa tubimenya turi babiri kuko mvuze mvuze ati nta kosa mfise wewe nushobora kubyaba navuga nanjye nta kosa mfise nano wumva oya ndiko ndakubaza ku ruhande rwawe ukuri kuzi twege babiri ariko nawe urakuzi ndakuzi nawe nyine arakuzi gutandukana mugabo rero mbere y'abantu mwese ashobora kwivugira jewe ni wafise amakosa yangire ibi ubundi ngo ni no mugabo twege babiri turazi ukuri merci beaucoup now so beautiful mana yanje God bless urakoze cyane then kadakwifurize umwaka mushasha mwiza uzokubere wa fresh kuko bagiye muno makanya twaye bwabonane kadakwifurize happy new year basibyo urakoze cyane kuko kuvuga itanga ndo kibonana
nivyo zo kubera wimigisha uronke imicuti nyinshi abagenzi beza amafaranga akoze cyane nawe yes bakuzi ba TV ndakubuza neza yuko ndise wabo man oya se waba promoter wallahi bakuzi ba TV ndise waba promoter bose mu gihugu wavyemera wavyankana jewe se wabo ata papa na mwana yes Money Miss Radio twari kumwe na Bidondine navuga neza yuko umwe mu bantu bavuzwe cyane kuri binabiriya kuri kamera kumwe na Elfage Carf niwe yatumye image uyibona imeze neza cyane niwe yatumye sound uyumva imeze fresh isana ni mu kiganiro tubagwiza kuri show Money Miss Radio sawa promoter bose mu gihugu wagwana mapipo save man save shabariza man wagwana 9 Lloyd.